ngizi isiguro nkuru dushirikira ku rugendo twinjiyemo rwo kwita izina ibyaha byakozwe mu Burundi mu 2022. Insiguro ya mbere, kwita izina ibyabaye mu 2022 ni ugusigura mu majambo yumvikana y'imvugo y'amategeko, werekana ibibi byakozwe n'ingene amategeko atandukanye ibyaha byakozwe. Insiguro ya kabiri, imbere yo guha izina ibyaha by'agahoberabunwa byabaye mu Burundi, umugwi severe waritonze urasoma neza ububasha uhabwa n'ibwirizwa riwugenga, cyane cyane ingingo ya 6, wongera urihweza umwimbu w'ibikorwa ugezeko. Insiguro ya gatatu, turavye ibyo tumaze gutohoza mu ntara tumaze gukoreramo, umugwi severe urerekana kandi ugatomora ihonyangwa ritandukanye y'agaterekazina muntu byabaye mu Burundi mu 2022 mu 2023. Iyo ngendo y'ubuhinga niyo idufasha kumenya neza ko ubwicanyi bwahitanye Abarundi sinzi ari ubwicanyi buhanwa n'amategeko mpuzamakungu canke ihonyangwa rikaze gusa ry'agaterekazina muntu. Insiguro ya kane, umugwi severe warasomye urihweza wongera uranoganza amategeko uraba ko ibibi byakozwe mu Burundi hari ico bipfana n'amategeko Uburundi bwemeje ahana icaha c'ihonyabwoko, ibyaha bikorerwa kiremwamuntu, n'amategeko ahana ibyaha bikorwa mu gihe c'intambara. Gusuzuma no gukora urutonde rw'ibibi byakorewe abishwe agashinyaguro no kudoma urutoke ku mategeko ahana ibyo byaha bidasanzwe kandi byahitanye abantu benshi, yabaye ingendo ya mbere umugwi severe wisunze imbere yo kwita izina ibyabaye mu 2022 mu 2023. Kwita izina ibyaha byakozwe mu Burundi mu mbundire tuvyite mu Gifaransa qualification juridique des crimes commis au Burundi en 1972-1973 mu kinyamazuru. Ibyo mu bisebere bimaze gutora gushika uno munsi vyerekana ko inzego z'igihugu nk'umukuru w'igihugu w'ico gihe c'imicombero, igisirikare, abarongoye intwara mu gihugu, iperereza, umugambi w'iprona, umuharijere, ubucamanza bafise uruhara rugaragara mu guhagarika no kwica abantu mu 2022-2023. Ubwo bwicanyi bwahiga cane cane Abarundi bava mu bwoko bw'Abahutu bize canke bafise ubuzima bisununuye. Inyishu ya kabiri itangwa n'inyandiko ashinzwe mu Severe maze kwegeranya no gusoma. Umugwi Severe waregeranya inyandiko zihambaye. Izo nyandiko twaronse zirerekana ubwinshi budasanzwe bwakorewe Abahutu, inkinamico z'imanza zataye mu binogo rusange Abahutu sinzi, n'ingene abishwe bahohotewe ku mutima no ku mubiri imbere yuko bicwa. Muze kuwurikiranya neza, hari Abahutu, hari Abatutsi bicwa bariko barakingira Abahutu, hari Abatutsi bicwa bazira amatungo basumiriza n'Abatutsi bamwe bamwe. Abaserukira ubutungane cane cane abashikiriza amanza ba Repubulika baratodobereje birenze Abarundi benshi, bakandika ivyegeranyo ku bicwa ataco bipfana n'ivyo bakoze. Umugwi Severe warakoze amatohoza yerekana ko ata manza zaciwe. Ikimenyamenya mu rubanza rw'igenekerezo rya 6 Rusama 2022 rwa sentare ya gisirikare ya Bujumbura yitwa ko yaciriye ko gupfa Abahutu amajana n'amajana. Uwitwa ko ari umwanditsi w'urwo rubanza
kandi akiriho Kabunda Gregoire yabwiye umugiseveri kw'iyo sentare atigeze ayibona isasa. Twibutsa abarundi ko iyo sentare Conseil de Guerre y'Ubujumbura yari igizwe na komanda Nimbona Alexis mukuru w'iyo sentare, abacamanza kapitene Jean Baptiste Bagaza, sous-lieutenant Karoli Kazatsa, umucamanza Bernard Kayigi n'umwanditsi Kabunda Gregoire umugiseveri w'Umbirigi. Sentare Conseil de Guerre y'Igitega yari igizwe na kapitene Ntabiraho Onesphore umukuru wayo, abacamanza sous-lieutenant Nacomaze Jeremy, sous-lieutenant Cishayo Gerard n'umucamanza Nyangiye Adrien. Umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Filipo Binani yarasohoye urwandiko yiyamiriza ko atigeze abona urutonde rw'abaciriwe urubanza rwo gupfa. Mu majambo make, iyo sentare ya gisirikare yaciye urubanza abamaze kwicwa. Inyishu ya gatatu itangwa n'isigaye n'umugiseveri watoye mu binogo rusangi byatawemo abagandaguwe. Ibinogo bimaze gutorwa mu gihugu biri mu bimenyetso ntaharirizwa byemeza ko ubutegetsi bwa Bicombero bwateguye ukongera bugashira mu ngiro ubwicanyi bwahiga cyane cyane abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mu gihugu cose. Birakwiye ko abarundi bamenya ko ibinogo rusange byinshi twabitoye ahahuriro by'amakomine yateye. Aho ni Muramvya, Ivumbi mu Kirundo, Imatana muri Bururi, Igikuzi muri Makamba, Imakamba muri Rusaka yo mu ntara ya Mwaro. Ahari ibiro bya komine hari ibohero. Abafashwe batabwa mu ibohero, batabwa mu ibohero ku murango mw'ijoro bakicwa bagatabwa mu binogo rusange by'imbwe hafi y'ibohero. Ivyo binogo biri hafi y'ibiro bya komine nivyo vyagiriza ubwa mbere abari barondeye intwaro. Mu makomine amwe nka Bisoro ubu yitwa Gisozi, ibinogo rusange vyateguwe kera. Amakuru nk'aya Severe yahawe n'abanyamwaro, aho badoma ko mu rutoke Musitanteri wa Bisoro w'ico gihe Ntagwarara Antoine. Ibi byarabaye kandi muri zone Mwakiro i Muyinga, ibinogo vyaho vyibwe n'abanyagihugu mu 1970. Amategeko yo kwimba ivyo binogo birebire bikiboneka mu ishamba kimeza ya Ruvubu yatangwa na Buramatari Yohani Bahinduka, Musitanteri Rucuruhimba Laurent. Abo bategetsi babiri babwira abenegihugu ko hazobera ibimenyetso bya gisirikare. Mu Bisoro Igisozi, ibinogo vya mbere bimaze kuzura, abafatwa nibo biyimbira ku Mutaga, ibinogo bahava batabwa mu mwijoro. Inyishu ya kane itangwa n'abatohoza umugiseveri wakoze mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu. Mbega hari ibinogo rusange byatawemo abatutsi bagandaguwe mu 1912? Ico kibazo carabajijwe n'abarundi bamwe bamwe. Umugiseveri waregereye wahoze ari Musitanteri wa komine Vugizo Nyawakira Antoine na Nduwingoma Samuel yari buramatari w'umusirikare wa Bururi. Abo bategetsi uko ari babiri babwiye Severe bati ubutegetsi bwa Bicombero bwarafashishije abatutsi bishwe mu karere k'ubumanuko, bose barahambanwa iteka. Ikinogo kimwe kiri mu muryango w'abatutsi umugiseveri maze kumenya kiri mu buhungiro muri Rumonge, kirimo abantu 5. Uwacitse ku icumu yitwa Hicubuka Emile, abanyarumonge bazi, yaravuganye n'umugiseveri. Uwo Hicubuka Emile
yasavye umugwi severe ko twotenyenya gutegura ico kinogo rusangi umuryango wiwe udaca ufubana iteka abiwe buno nyene. Ikindi umugwi severe wamaze gutohoza nuko abajerere bavuye i Bujumbura bagiye gufasha gufubana iteka imiryango y'abatutsi yari yagandaguwe cane cane ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Abo bajerere bunguruzwa n'imiduga ya gisirikare. Inyishu ya gatanu itangwa n'ibisigara vy'amagufa vyatowe mu binogo rusange. Mu binogo 692 umaze gufungura mu gihugu, twamaze kubamenyesha ko ibisigarira vyatowe mu binogo 190. Muri ivyo binogo umugwi severe waharuyemo ibisigarira vy'abana 19,897, ariko hari amagufa menshi yamaze gucika ifu, abandi basangukiye mu misozi, abandi batawe mu nzuzi. Igitega twaratoye inyandiko zo mu nzego z'ubutungane aho abacamanza baha urupapuro rw'umuntu yapfuye, attestation de décès, umuntu ahagaze imbere yabo. Inyandiko nk'izo umugwi severe warashoboye kuzegeranya. Amatohoza umugwi severe umaze gukora yarashize ahabona amabi menshi yakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mu gihugu cose. Amabi ya mbere, abahutu baragandaguwe ku bwinshi mu 1922 mu 1923. Kwica urwaruka vyarerekanye umugambi wo guhonya abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Ku mashuri atandukanye harabonetse intonde zikoreshwa mu guhagarika abanyeshure. Imiduga ya gisirikare mwavyumvise yaca itonda kw'irembo gushomba abanyeshure bahagaritswe n'abasirikare canke abacamanza. Abanyeshure b'abahutu abagabo baca burira ikamyo y'igisoda bakaryama ku nda, abandi bakabaryamako gushikaho abanyeshure baryamye munsi bicwa no kubura impemu. Kw'ishure ry'inderabigisha ya Kirenge Bururi, icabona cabwiye umugwi severe ingene batwaye kwica abanyeshure b'abahutu. Amasanamu y'abanyeshure mwayabonye. Kw'ishure y'intango y'Urutovu imutangara ko habaye ibisigabwenge nk'uko twamaze kubibabwira, kuko hagandaguwe abana biga mw'ishure y'intango école primaire. Amabi ya kabiri, ingene abakozi ba leta bahagarikwa imbere yo kwicwa. Hari abakozi ba leta bafatirwa ku kazi. Abafashwe ubwa mbere bari abafise amabanga akomeye kandi bize. Hari abafatirwa muhira kw'isoko, kw'isengero. Abafatwa barakubagurwa bagatotezwa imbere y'abana n'umuryango basize. Amabi ya gatatu yakorewe abahutu mu 1923. Abahutu bafatwa bose barakubaguwe ku mubiri no mu mutima, byose byakozwe n'abaserukira inzego. Mu 1923 amategeko mpuzamakungu yerekeye agateka muntu yarahonyanzwe cane mu Burundi. Abantu barahagarikwa bagatwagwa nk'ibikoko mu bibanza begeranijwemo, mw'ibohero n'ingene bicwa gushika batabwe mu binogo rusangi, mu nzuzi, mu mashamba. Hose haraje gutoteza agateka ka kiremwamuntu. Amatohoza y'umugwi severe aremeza ko abahutu bicwa ku buryo bwinshi. Harabicwa n'ingoho, harabicwa n'ivyuma bisohoye haragafere, harabicwa n'izuba baboshe hanze, harabicwa n'inzara,
hari abicwa n'umuduga ushinzwe guhonyanga abaryamye hasi. Ibi byarabaye cyane mu Ihuriro rya Mpimba, umumiseveri wabibwiwe n'uwacitse ku icumu asohotse mu Mpimba. Hari abicwa n'imigano isongoye yaguye mu rugamba, bamwe bacumita imigano mu mbabare cyane mu bihimba by'epfo bigaserukira mu kanwa. Hari abo batamuwe no rusange bagihema. Ibyo twabisanze cyane ku Ruvubu no mu binogo twatoye mu ntara ya Gitega muri komine Giheta. Ahandi byabaye mu Rumonge aho imashini Caterpillar yaca isuka ibivu ku bantu bagihema. Hari n'abicwa n'imipanga, hari abishwe bacubiswe ibitwashu ku bihimba by'irondoka. Mu ntara ya Makamba, umuvyeyi w'abana yatawe mu kinogo abona agerageza gukingira abana biwe batawe mu kinogo bakanura. Ivyo vyabaye muri komine Rwanda hafi y'ishengero ya Pantekote ya Kayogoro. Mu kwica uyo muvyeyi, umusirikare mubajije ati, cagura hagati yawe we n'abana bawe uja musi. Nyina w'abana yashimye gupfa apfutse abana. Umunsi umuseveri furuco kinogo rusange niko twasanze bimeze. Uwo mwana yasigaye arubatse n'ubu aracarira, umumiseveri baramufasha amajwi. Gutemagura abantu bamaze gupfa. Aya makuru twarakuye muri komine Bwambarangwe mu Kirundo. Aho hantu hakorera cyane abo muri Giprona no mu Majerere. Habonetse cyane abagabo, abagore n'abana bafise ibice by'umubiri bihimbaguye biyerera mu ruzi Kagera. Ivyo byabonetse cyane mu kwezi kwa gatatu 1973. Ababa hafi barashoboye guharura ibiziga birenga 48 ku munsi umwe. Hari abishwe bamanitswe. Mu cegeranyo gishikirijwe inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, umumiseveri uratanga ivyabona ukongera ukadomo urutoke abakunda kubikora n'aho vyabereye. Muri Butihinda hatwagwa na Musitanteri Nisanija. Iyo komine yabonye abantu benshi, bamwe baraswa baboshe batonze ku murongo, abandi bicwa n'inkoni, abandi yabategeka gukubitana akababesha ko uwica mugenzi we acare kugwa, abandi akabagumiza ku zuba baryamye bagaramye barara izuba gushika bapfe. Izo nkuru twazihawe n'abakuru b'Abatutsi bo muri komine Butihinda. Inyundo mu ibogero rya Gitega yakoreshewe cyane mu kwica abahutu bakunzwe. Umumiseveri urafise amajwi n'amasanamu y'umupfungwa yemeza ko yica ku munsi hagati y'abahutu 100-120. Uyo muntu aracariho. Kwica no gutoteza umuntu gushikaho aturikira. Ubwo nibwo rupfu rwashikiye umupfasoni Pasikaziya Kanyaruguru mu 72. Umugabo wiwe yahora umushikiranganji w'imigambi ya leta, ikigega ca leta n'ubutunzi, yagandaguwe mu 69 n'ubutegetsi bwa Micombero. Mu 72 Pasikaziya Kanyaruguru yarafashwe, bati tubwira ivyerekeye imigwi y'abagwanya igihugu urimo. Nabo babwira ati ivyo bintu ntavyo nzi. Abariko baramutoteza bacamushira ku gikiriza icuma kiremereye, bamuboha mu ntege no mu maboko, amaraso ntiyasubira gutembera. Haheze umwanya muto Pasikaziya Kanyaruguru
yaciye aturika, ubuzima bwiwe bwaheze uko. Kurisha umuntu ku nguvu ibihimba by'umubiri bwiwe, ibyo twabitohoje i Gitega. Kubuza ababuze kurira ababo, kugandara no kuganduka, ibyo byabaye mu gihugu cose. Inkurikizi zibi ni mbi cane ku gihugu no ku miryango yabuze. Kunyaga amazu y'umuryango, abapfakazi n'imfuvyi, ibi vyashikiye abapfakazi benshi mu gihugu cose. Mu Ngagara, umututsikazi yitwa Germaine Nahimana yarabwiye mu Bisevera abakobwa yaciyemo mu 2022. Inzu yiwe mu Ngagara yaciye igurishwa, arabura haba, arakena, arabura umwana, biramunanira kumuhambisha kuko n'abasaza biwe b'Abatutsi baciye bahera kumuraba. Germaine Nahimana yari yubakanye n'umuhutu nk'uko mwavyiboneye muri ya RS twabereka mu ntango y'iyi nama. Amabi ya gatanu yakorewe abakenyezi n'abakobwa mu gihugu cose. Abakenyezi n'abakobwa benshi baratotejwe, hari abafatwa ku nguvu, hari abasamye inda batifuza, hari abinjiriwe ku nguvu, hari abashahuwe, hari abagizwe abaja mu byo guhuza ibitsina, abandi bakenyezi barakoresheje ku nguvu ibyo kudandaza imibiri yabo. Hari n'abakenyezi canke abigeme batasubiriye gusama kubera bambuwe ubuntu bwabo, baca barahahamuka. Abakobwa batari bake baratwaye inda ku nguvu. Muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba hari abakobwa batewe inda n'abagabo birirwa hamwe mu nama zitwa vigilance. Izi nkuru z'ivugizo umugwi Severe urazifitiye ivyemezo. Mu ntara ya Gitega abanyeshuri b'abahutukazi barahagaritswe, imbere yo kubica babanza kubasambanya ku nguvu. Inkuru zitomboye nk'izi Severe yazikuye ku bahoze bapfungiwe mu ibohero rya Gitega, bakoreshejwe mu kwica abahutu bapfunzwe. Mu bafata ku nguvu abakenyezi n'abakobwa haravuzwe cane abategetsi bamwe bamwe, abapolisi n'abasitanteri, harimo n'abapfakazi binjiriwe ku nguvu n'abagabo, kandi abo bagabo nabivuze aribo bishe abashingantahe babo. Amabi ya gatandatu mu Rumonge hari abahutu bakoreshejwe mu birima nk'abaja, icyo twita esclavage mu kinyamazuru. Abantu barishwe mu Rumonge, benshi bacabanyagwa amatongo n'imirima yabo y'ibigazi, imyumbati n'ikawa. Abategetsi banyaze ayo matongo baciye bamanukana mu Rumonge abahutu bakoresha batabahemba. Umugwi Severe warabajije ico kibazo uwitwa Bijeje Yohani aheruka kwitaba Imana kandi yaravyemanze. Abandi bavuzwe mu kwigarura amatongo no gukoresha abantu batabahemba ni Albert Shibura, Samuel Nduwingoma, Damas Nyambere, André Gakiriko, Pierre Baranyanka, Sylvain Sota, Leonidas Banezako. Izo nkuru zose umugwi Severe wazihawe n'abanyagihugu b'Imatana no mu Rumonge. Amabi y'indwi yazingamitse igihugu mu 2022 tuyite ubutungane bwagoswe. Amatohozo umugwi Severe wakoze n'inyandiko z'ubutungane twashoboye kwegeranya vyerekana ko abacamanza b'Igitega n'i Bujumbura bagiriza bimwe abahutu bitwa abamenja. Abo bahutu bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, kwanka no kwangiriza abo badasangiye ubwoko, no kuba binjiye mu migwi irwanya leta. Abahutu y'ubuhinyuza mu ntara ya Muyinga barishwe bagirizwa ngo bavuye mu nama zo kwica Abatutsi ivyanda mu ntara ya Bururi.
Musitanteri Bujumbura Baraberi ariko n'abategetsi bavuye Bujumbura yabagirije ko hari n'igipapuro bashyizeko umukono. Igitega hari abahutu bazize ngo banyuruje itunga ry'igihugu kandi ata cemezo na kimwe beretse abo bafashwe. Mu majambo make abafunzwe baburanye kandi bari bafise uburenganzira bwo kurondera ubushikiramanza baburanira. Mu butungane habaye ububeshi bwinshi bwahekuye imiryango, abantu baraciriwe imanza zo gupfa batumvirijwe, imanza zitwa ko zaciwe zakurikijwe zitamenyeshejwe abo zega n'abo bita ko bumvirijwe, wasanganye ko zose ziri mu Gifaransa. Amabinka yose yasasize inganda yabaye hagati y'abashikirizamanza ba Repubulika, hagati y'abarongoye intwaro n'abarongoye amabohero. Mu buraruko bw'igihugu i Ngozi n'i Muyinga, inyandiko nyinshi zasaba sentare ya gisirikare guhana bikomeye abahutu ziri ku mukono w'umushingwamanza yitwa Leonavio. Mu 2022 nta ngingo n'imwe yo gukingira ubuzima bwa kiremwamuntu cane cane abahutu yakora mu Burundi. Umukuru w'igihugu Michel Micombero n'abakorana nawe barabaye sindabibazwa, hanyuma inganda ziratikira. Imiryango yarabuze ayicira n'ayimira kuko inzego zishinzwe gukingira igihugu nizo zagiye imbere mu gutoteza abanyagihugu. Perezida Michel Micombero yaramaze amezi atwara igihugu adafise leta kandi adafise inama nshingamateka, bajanye no kuvangura amoko mu buzima bw'igihugu. Amatohoza Museveni wagize yerekana ko amacakubiri y'amoko yakomeye cyane kuva Ababiligi bashitse gutwara Uburundi. Mu 1965 abahutu bize barakuwe mu mabanga, abandi baricwa bagize umugambi wo gutembagaza inzego z'igihugu. Mu 1966 niyo kapitani Michel Micombero yafata ubutegetsi, abayobozi intwaro ya cami. Ibyo twamaze kubishiraho, twamaze kubimenyesha. Ibyo vyaha vyakorewe abahutu vyarageragejwe kuzimanganwa, kunyegezwa no guhakanwa n'abandi ku butegetsi. Ico gihe uwagerageza kuvuga wese yaraziragizwa. Harabaye n'ingendo igayitse yo kubaka inyubakwa zihambaye ahari ibinogo rusangi kugira ngo babinyegeze. Birakwiye ko twibutsa ko hari abatutsi biciwe mu Rumonge, Nyanzarake no mu bindi bice byegera ikiyaga Tanganyika. Amatohoza Museveni wagize mu makuru y'igihugu yemeza ko abateye abanyagihugu b'ako karere atangoho bari bafise. Ivyabona byose twumvirije bivuga ko bakoresha imipanga mu kwica. Aho mu Rumonge haravuzwe cyane abakozi ba leta bahiciwe. Uturorero uwitwa Isidore Zidona, muganga Sidiya yarabakoye ibitaro by'Bururi, Karenzo umukuru wa sentare nkuru ya Bururi, Domitien Rugarunga yari umunyamabanga w'umugambi ikorona mu ntara ya Bururi n'abandi. Mu gisagara ca Bujumbura haravuzwe cyane Kapitene Kinyonzi Dodole, yari ashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Nawe yagandajwe ku mugoroba wa 29 Ndamukiza mu 2022. Ivyerekeye urupfu rwiwe birimo igipfungu kinini. Iyindi ntara yabuze abatutsi n'abahutu naho Museveni arakorera ni Ngozi. Amakuru tumaze kuronka yatanzwe n'ivyabona byubashwe kandi bikuze yemeza ko Ngozi hagandaguwe abahutu n'abatutsi kuko Buramatari Joseph Bizoza yavuga ko atabatutsi baba
muri komine Vyanda haravuzwe abatutsi bagandaguwe n'amazu menshi yaturiwe n'abo bariko bica abamanuka biganjemo abatutsi. Ivyo Mugisedero bihejeje gushikiriza abarundi ku caha c'ihonyabwoko cakorewe abahutu bo mu Burundi bisigura ko kandi habaye ivyaha vy'agahomerabunwa crime contre l'humanité vyakorewe ikiremwamuntu. Mw'ijambo rimwe ahabaye icaha c'ihonyabwoko